kwari kurondera amanota ashobora gushikana muri finale kugira ngo biganirwe iki gikombe mubona natsinze ku 5 akaba ari igikombe kidasanzwe, igikombe kitashe ubwa mbere mu Burundi.
novuga agateka kadasanzwe mu gihugu, umushimwe udasanzwe butanu harimo urukora mondial mu metero 2000 Zagreb mu minota 5 mu segonda 21 umwanya utari bwaboneke ku isi. Wiyumva gute ushikanya amateka y'Ubujumbura? Murakoze cyane n'amateka n'umugisha ku Burundi, kuba mvuye mu mahanga nari maze iminsi guhiganwa mu bihugu bitandukanye, nahereye mu gihugu cya Amerika nkatuvamo neza nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkavaho nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho nakoze 3,000 nkongera nkahatsinda, kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira 5 mu myanya nyaruka ku isi, nkavaho nkaja mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda ibirometero 5, naho nyine nkahakorera umwanya mwiza kandi ukaba umwanya mwiza w'uno mwaka. Urumva n'ibintu bitangaje. Sinagarukiye ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda, nkarondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo ntiganirwe iki gikombe mubona natsinze ku 5,000, akaba ari igikombe kidasanzwe, igikombe kitaje ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi, umugisha ku muryango, umugisha ku gihugu cy'iwanje. Hanyuma sinhagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu ababonye uko nakoze competition barabonye yuko ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana na 56. Ibyo bidarwe biheruka ku isi, ni uko mondial itaje mu gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi. Nariho cyane gushima n'umugisha kubona natwe n'abantu batandukanye, umunezero ntasuno ugaragaza kuko intsinzi iwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. Namwe barundi batwenga bose, yaba bari ngaha mu Burundi, abari mu mahanga bose bari mu intsinzi yanje. Ibyo bikantera intege, bikantera kwishima, ndumva yuko nakoze bidasanzwe, kandi kuko nyine ibyo nakoze bisanzwe kandi bikaba bidasanzwe, nanje ndavuga yuko nasanzwe ku isi. Murakoze. FRANCINE NIYONSABA, hanyuma turagira nshimire abantu bose, ntabwo dushimira umuryango, nshimire abantu bose bashigikiye banteye intege, nshimire abakoci bambaye hafi batandukanye, yaba nka mu Burundi no mu gihugu cya Kenya aho nashoboye kubihereza, bose twanditse amateka hamwe, urumva yuko bose aho bari bararyohewe nanjye ndaryohewe. Kandi ndabashimiye mwese mwaje kunyakira, ibintu bineretse umunezero, kandi nabamenyesha yuko intango umunezero mugeretse, kibaza yuko ugiye kubandanya untera intege, nkazoshobora kubandanya nitwara neza, aho novuga yuko nozoryoherwa cyane n'umwaka uza ngarutse mfise igikombe nk'iki muri championnat du monde izobera mu gihugu cya Etazini, nkasubira kwakirwana iteka, nkashobora guha umunezero abarundi. Rero ndabashimiye mwese, ndashimira abajournaliste mwese mwaje kunyagira. Murakoze.
ari imbere abakameramani ngo benshi bari imbere.
Umetanu? kandi mwarakoze kunyihanganira abantu mwambaje ibibazo byinshi nzo kumenya ko bibisha n'umugisha